Okay, turabaramukije kandi hama tukaba tubipfuriza n'umunsi mwiza canke ijoro ryiza bivanye naho mutumbereye kw'isi. Ni mu Kibano Media kandi nkuko dusanzwe twarabibemereye iyi n'indi video tubazaniye aho tugira tu explore iyindi quartier mu makartier amwe agize kino gisagara ciza ca Edmonton, aho tugira turabire hamwe ubwiza bw'igisagara, amakartier amwe usanga yiyubashe. Nuvuga rero ndaza gukora ino video nkoresheje drive canke dukoresheje umuduga, kubera nya quartier ni quartier atari nto. Rero bisaba yuko ino video nayifata ndiko ndazunguruka, ndaza kugerageza nabereke amabarabara amwe hama n'ibice bimwe bya kino gisagara, kugira turabire hamwe ukuntu abanyakanada bafise amafaranga babayeho. Yego nkuko twari tuweje kubivuga mu ntangamarara, ni mu Kibano Media. Ni umunsi mwiza, uno munsi tugira turabire hamwe ikartier zimwe zigize kino gisagara, aho tugira tuzunguruke indani kugira nabereke amabarabara ingene bayubatse, amatara, na cyane cyane bivanye nuko uno munsi twosanzwe twaronse akazuba. Nkuko nabivuze turacyari mu gihe ca été, novuga amaneje ntaraza, novuga rero ashobora gusohoka hanze ugafata igisagara ukerekana apepre ibintu byose atakibazo mu gihe ubikoze butarira. Nkuko rero muriho, nkuko nari mpeje kubivuga, aha turi kuri ponde y'ico gisagara. Nkuko nabivuze bisagara bino bisagara byinshi bya Canada bisanzwe bigira ibintu by'amaponde, ibintu by'amazi. Nkuko mubona ngaha aho mpagaze hari ukuntu bamenaja amazi. Reka mpindukize kamera mu birabe. Novuga Canada isanzwe ari igihugu gifise amazi menshi. Novuga rero amazi nijya nawe ku bantu basanzwe bagira ibintu by'ubushakashatsi, Canada kiri mu bihugu vya mbere bifise amazi menshi gose, ko dufise nk'ibiyaga icyo twokwita amalake arenga 1,000,000. Hama ku bintu by'amazi ayo twokwita fresh water canke amazi ari potable ashobora gukoreshwa, tucountinga plus de 60%. Nuvuga ibice birenga 60% by'amazi yo kwisi yose bibarizwa mwa kino gihugu ca Canada. Nuvuga rero ni igihugu kinini gose, gisanzwe ari igihugu kigira kabiri havuye Uburusiya mu bunini. Reka rero ntabishije amajambo menshi nabatware mu quartier kugira murabe neza buno bwiza bw'ino quartier, tuyirabire hamwe. Ubwo rero mugume ku murongo, murakoze. Nuvuga rero ntarashika ku muduga, kubera ndiko ndaja ku muduga kugira twinjire mu quartier, nagoma nabereke nk'ibice bimwe nabereke nk'akarorero kanje kuri no ponde, nabereke nk'amazu ingena amazu akoze. Nuvuga izi ni quartier zimwe kugira uzibemwo uterezwa kuba waragize vraiment warahezagiwe canke ku mufuko uhagaze neza, kuko aha ngaha n'amakartier usanga udafise nk'umuriyoni w'amadolari ushobora gusanga bitakoroheye kugira ushobore kugira kugura inzu ngaha. Umva basanga amazu ngaha ni nko guhera ku muriyoni, imiliyoni 2 kuduga. Niho usanga uba ahantu hiyubashe nk'uko ataruza n'uruza, ata bintu vy'induru, aho uhema ipepu ihemeka neza. Rero usanga babubakira amazi, ano mazi asanzwe ari amazi ari naturere, niko novuga sa amazi ushobora kwinjiramo ngo woge, ntabwo aba ari amazi meza gose, ariko usanga baca bagushiriraho ano mazi nyuma y'inzu bakayamenaja neza, ku buryo usanga akayaga ari wararaye. Rero amazu mwenaya usanga ahenze, bisaba yuko uba wagiye kuri banke canke wavukanye imbuto kugira ushobore kuba ahantu nkaha. Rero ndacagenda ku muduga, ariko entrete navuze atereka n'abahonje kugira mwe muraraba ubwiza bw'ano mazu ingena ameze. Entrete ndiko ndagenda kugira tuce tufata urugendo tuzunguruke. Urumva hariho nk'amwe usanga bakicubaka, katurabe
kandi nyuma ikindi kibijya nuko ano mazu usanga uba mwa zino quartier usanga ufise ikintu bita golf, nuvuga golf murambabara gato umenga izuba ntirimeze neza, nuvuga haba hariho golf inyuma y'inzu, usohoka inyuma mu rupangu rwawe uca ugenda ugakina golf, nuvuga ibi byose n'ama incentive canke bibari mu bintu uba warihiye nico. Nuvuga rero nkuko twari twabivuze, ubu rero tugeze aho nabereka imbere y'izo nzu, nuvuga uciye imbere ukinjira mu quartier ingene ziba zimeze, nuvuga ni standard yini wacu inzu haba hariho parking y'imiduga, hama abantu bagaparika indani, nka murabona nk'iyi ni parcelle iri vide, baza bayiguze kwanza kuko yanditse ko sold, nuvuga nk'abandi bose baza barubatse ariko ino parcelle yoyo iracyari vide. Nuvuga rero aha ni imbere y'ano mazu, ndaza kugerageza ngende buhoro buhoro kugira muronke ide ingene imbere haba hameze. Urabona mu quartier y'abantu biyubashe nta bintu by'induru, nta bintu by'induru ruja n'uruza mu bintu by'imiduga myinshi ekaye, usanga ari ahantu haturiye, so urabona imiduga ni mike, hama hariho ibikopo by'abantu zo novuga yuko ari by'ama garbage, ariko aha nuvuga bya garbage canke bya pibere, nuvuga mu kanya baraza kuza gutora pibere. Nuvuga rero urabona ikaritiye ziyubashe nta bintu by'induru, usanga ari buhoro buhoro, ta bintu by'akajagari, urabona n'ingene haba hahoze. Nuvuga rero je nk'ubu aha nibereye mu ibarara rya leta, bisobanura yuko nibere mu ibarara rya leta ndemerewe gufata video nta kibazo. Ikibi gusa nuko worengana uno murongo w'ibarabara ukinjira mu parcelle y'umuntu ngaho, muri ico gihe uba winjiye muri prive, muri ico gihe rero uravye nawe niwe hano barashaka kwigufatira. Ariko bibiri mu ibarara rya leta aha n'amahoro, mubandanyire mwinjoyinga muraba ibyiza by'ino quartier. Akazuba umenga kameze nk'akatabi katabagize neza, birashoboka ko bitabonekana neza, ariko ndaza kugerageza nzunguruke aho nshobora gushika hose bivanye nuko nari nagerageje kuinstara ku muduga, ndabye ku muduga nasanze nta ekipema nziza mfise ishobora kukwereka neza igisagara cyangwa kwereka no mazu, nico gituma cyenemera gukubita ukuguru hani birenge bisa nk'ibyatanguye gusha kugira kameme murabe bino bitangaza byano mazu. Namazu usanga yubatse ku bintu by'ibitangaza, ariko nkubo nuko ntaronka na chance, ninaronka chance nkaronka nk'umwe yonyinziza mu nzu imwe muri izi, ndashobora no kwinjira indani kugira nabereke rero tekinike iba yakoreshejwe mu kubaka no mazu. Ni quartier imwe mu quartier ziyubashe, urabona imiduga batwaza, urabona nk'ubu suruduga gwiza gose mingana kirenje rova, aho ni Lexus nk'ubu ni apepere mu 100 birenga by'amadolari, ariko urabona nk'uwundi nawe akurikira
n'ikizu kinini gose kirenge miliyoni, ariko urabona umuduga yitwariza. Uno muduga ni 2,000 vy'amadolari, sino yaguha. Sinazo kukwire ni 2,000 vy'amadolari, ariko uraba ikizabamo. Nivyo rero bakubwira yuko hajya abantu biyubashe, abantu uzosanga bageze ku rwego, usanga batagira muri materiere yo kuvuga ngo berekane ngo ibintu vy'imiduga ngo niki. We araba icyo ahabaye gusa, araba ibintu ahavarera ibintu bimufitiye akamaro. Rero hari umuntu avuga ati jewe akamaro kiwanje no kuba ahantu heza no kuryama ahantu heza nkahema neza. Uwo muntu rero ibintu vy'imiduga usanga atabihavarera. Hakaba n'undi muntu akubwira ati jewe notuma ndyama ahantu habi ariko nkatwaza umuduga mwiza kugira abantu babone yuko nshoboye canke babone yuko ndi umuntu hambaye. Nona nk'iyi nzu ziteranye ubwoba gose. Inzu iteranye ubwoba, iyi ni inzu imwe. Urumva? So rero hamaze ateranye ubwoba hano hantu vraiment. Kare nce mwaro ndabona umega baranacubaka kwa amaparasembo nari menshi ko nk'iyi ndavye nuko nayegereye gose mbone nacubakwa. Uravye ngaha hari ibivu bibonekana neza yuko ngeze ku mwisho w'ino quartier, kuko ino quartier ko bibonekana baracayubaka. So reka rero dukate ceme nasubira inyuma, ahubwo simpave nzimira kuko ndavye nabi muri ano mazu no hazimirira ugasanga ndibagiye niyo naje mva. So nuko ara tugira dusubira inyuma kuko ndabona ku mwisho wayo izi n'inzu za nyuma baba bariko barubaka. Reka dusubira indani. Ndibaza vraiment ku bantu bakurikiranye no video babonye neza yuko hari amazu yubatse ku buhinga vraiment kandi abazimvye gose, kuko nko kuba mu nzu nk'iyi si ivy'umuntu wari wese vraiment utegeza kuba wipanze. Sumva ni quartier iri quiet, nuvuga irahoze nta bintu vy'induru. None nkuko muvyibonera nk'aya masaha tuko tuvugana ni saa 12 z'umugoroba, saa moya tuko twegeza saa moya z'ijoro, ariko uravye ibarabara uravye ngaha rero n'agasinye ngaha k'ibisi. Oya ni on demand, bisona ko ibisi taratangura hano hantu, ariko urabona yuko atana abantu barindire. Nuvuga hano hari quiet gose, nta bintu vy'induru, ni quartier hoze gose n'amabarabara ari vide. Rero vraiment nko ku muntu asanzwe yaruguye ko ugomba kuba ahantu heza, quartier murazibona. Kaduce ngaha turabe bino bizu navyo vyubatse muri no barabara. Nibaze yuko rino barabara rirengana. Reka tuginjiremwo turabe. Okay. So nuvuga rero turajabutse ibarabara, katujabuka ibarabara, hama turabe inyubako naho ziri ngaha, kuko umenga nsa nk'uwegereje iyo naparitse. Ni mu quartier zimwe ziri bien organisé vraiment. Sawa bandaye muryoherwa.
rero nari nabivuze ndiko ndagerageza ndabe ko nofata video kameme rero twavuze karati quelquefois abantu usanga bamaza zimbye gose hari igihe uca wibaza yuko baba batwaza n'imiduga iteranya ubwoba eka suko data hariho bamwe usanga yego ari byo batwaza imiduga ariko n'abandi usanga ko uraba nkano kaduga agasorana ngira utogurana $2,000 canke $3,000 raba kari imbere y'uruzu ruciriye prix $1,000,000 okay nkawo urabona uyu ni sawa omwe gato Lincoln nk'uyu wewe urabona yitwariza trailer abona imbere y'ibizu bikomakomeye nk'uruzu ku ruhande yitwariza ivane ibyo bita amavane nuvuga rero ano makaritier rimwe hari igihe bibaza ati eka peut-être baba batwaza imiduga iteranya ubwoba ariko suko usanga data bitwariza imiduga ya kawaida ariko bakaba baba mu bizu bizimbye rimwe rero navuga ati umuntu wese hajya araba bivanye n'ibintu ahavarere mu buzima wowe uhavarere iki uwi nawe arashobora kuba ahavarere ikindi ugasanga rero kira muntu wese afise icyo ahavarere sawa ara nk'iyi nyubakwa vraiment ni inyubakwa iteranya ubwoba farere y'amamiliyoni ahantu hari quiet hahoze nta bintu by'induru nyubakwa kweli hari quiet gose Quartier iraturiye kweli nk'uyu yitwaza umuduga wa kawaida ariko aparitse imbere y'inzu ya prix de $2,000,000 hana nkaha ngira nka tire yitwaza imiduga ya kawaida ariko vyatara ahubwo aho ninjiye nibara riraheze umva bishe bisohoka cyansubira inyuma nivyo mu cyongereza bita cul-de-sac uvuga ugeze hano hantu ibarabara riba riguhereyeko uca usubira inyuma wiruka aka ni nk'agakwe kabo kuko ibarabara niho riherera numva abantu baba ngaha bazinanye we ntushobora kuza kwinjira mu kano gakwe atariho hantu usanzwe uba okay shalom so rero burije vraiment bunyiriyeko kuko ahino quartier no muhira si hafi nafashe urugendo so rero je nibaza yuko uno musi ngejeje ngaha ino quartier ndibaza twa explorer bikwiye vraiment so reka uno musi nabagarukize ngaha ubwo rero tuzosubira mu yindi video kurikira canke tugiye kuraba iyindi quartier canke dufise iyindi topic hama nkuko nama nabivuze subscribe yawe irakenewe pe umpaye subscribe umfashije kugira mugerageze kunsupportinga kugira mugerageze gusupportinga channel yanyu
hama kugira nanje ndonke motivation canke inguvu zo kubandanya nabazanira amatopiki atandukanye. Ubwo rero nkaba nabifurije ijoro ryiza canke umunsi mwiza, mugiriba Imana n'abanyu. Ubwo saluti, tuzosubira ku video ikurikira. Murakoze cyane.